sinubatse mugamfise ivyumviro by'abagabo kameme kenshi bavuga ngo ukuri ni kuvuga ukuze kuvuga ukuzi je naje ngata kirundi nzi kwavuga inuza giswahili sometimes gashamo nza kinyarwanda gikenya yego hama ngiye kuyandikisha ku ishuri baranyanakisha mugabo kugira rero utonda ku ishuri barahamagara amazina je siniyumva mugabo bacavuga irindi zina ico gihe nigano zatwaze mane primaire bavuze rero irindi zina numva umuntu yitavye cyava ngo ni jewe yego witavye mu kibanza cy'undi kandi zina atari kwa okay ni kuvuga yuko bace yumva uwo muntu yitwa ni nahazo firemo nanje canora iryo zina nubu rero niyo mazina nkoresha ku ishuri muga muhira papa mama sijyo bazi farakunda kuraba ifilimi izi za ntuza bitangwa na makarashika bakanumba kigosi nakuze ndabakunda cyane muya twaranyene ma filimi nkoko hamare bacaronka iyi filimi nyene iriko irajya hit mu gihe cy'Uburundi ngira no kwisi hose uko ko ndafise family iri muri Amerika mve bose ngo bandabaha bakaraba havuga kandi baremeye tewa oya kabisa avuga ati filimi kweri imeze neza cyane yego je iwanye nimba ndi muri kwa karere je suis merci iko ndayikura hambara Bruce Blanche nkizi yazo muri nuzati ni do blog hama nkakora hama sohotse ndakenera nanje ubundi buzabwo hanze nga kugana n'abagenzi he hariho bare ibindi bintu umva icankora ofete twefike mu wa mbere hariho nuza professeur wacu yitwa Aloyize atubwira ati one foot in medicine other foot in business ndazwizogenda neza nkuru fa nka boss avuga ati mwese nimeze neza muko murakora bien contrat nziza abantu uzago kugira iki bukabandanya yego rifo yuko rero abantu bose bajijuka kandi vyoryoha film kinya abantu ba intellectual apana nibo baba bafise batekeye n'ikintu kinini igihugu cyose ugira gitera imbere ifoko kugira la base yana educative nziza abana bakiga basi umva nkubwiye umuntu yize acuruza botike n'utize burya keshi si bamwe nkeneye yuko tuzokina nka filme ku buryo kuri Netflix abona ati abarundi bari mu kazi ego intimba kweri yani season kabisa imeze neza cyane usanga ntuzanya song ufate nuza melody ari bisanzwe mugabo clip video wabona mate yakwishe mugogwana yese mucamugenda kura ahinde ubona ujya mu actrice ebana principal abari chuki sana Capital Center, where hard work pays off. Yeah. Hello, everybody, everyone, everywhere you are. Nibaza yuko mumeze neza aho muherereye hose nariko turashima ndiho wadushoboza gukora bino bintu tukabikora umunsi ku munsi day by day tubahereza entertainment amakuru menshi atandukanye. Of course turacabashimira tunabakengurukira ku rukundo mutwereka tugushimira wewe uri kuraraba kino kiganiro waragize subscribe yamara nawe tugushimira wariko urakira butarayikora kubera ko ugiye kuyikora. Ino ni Capital Center babahereza byinshi bitandukanye bakabafasha amamanza mu kubahereza ama video y'akarorero mutosanga handi hantu na hamwe yaba ama mariage imisi mikuru itandukanye ama birthday n'ibindi byose barabibahereza biciye kandi no mwishami ryabo ryitwa Capital Sound. Umunsi bimeze neza turababwiye ngo twihaye season tubazanira abakinyi ba films cyane abagiye babonekana mu bikorwa bitandukanye bya Iseke films. Umugabo nubwo yambaye amarineti mushobora kuba mumuzi ikijanye coco no kubegwa abaca kuri no kamera bakunze kuba baberewe pe. Uyu musore nimba atari umugabo mumubona gute? Mu dropping your comments tubwire uburyo muba mubibona. Musaza turakwakiriye. Ego murakoze cyane namahoro heje meze neza nago turashima Imana umuntu abirabyara nabibona uburyo uba wakoze umuti guhera hasi kugera hejuru. Oya mbo ofete nibisanzwe mbo ni kwambara nyine nk'abashinga naye kameme ntabiba birenze uvuze umushinga ntahe menga umuntu acayihutira kumva akantu kuko mengo havutubwira ngo umugabo urubatse mbo mu gihe je mbona mengo uracara umusore urumva sinubatse mugamfise ivyumviro by'abagabo kameme ego birakunda yuko umuntu agira ivyumviro by'abagabo ataragera mu rugero rw'abagabo ego kuko kenshi bavuga ngo ukuri ni kuvuga ukuze kuvuga ukuzi
umva urinze umenya ukuri uba uri umuntu w'umugabo. Niyo mpamvu nanda yavuze muri yo sanse. Nkubu ukuri urakuzi mu gihe haro nabavuga burya ngo ukuri ntikubaho. Oya ukuri kurabaho. Uzi impamvu abantu mboje ntabwo nemera ngo kurabaho cyangwa ntikubaho, ariko abavuga ko kutabaho babivuga bashingiye ku kuntu umwe wese kuri situation ishobora kuba. Ashobora kuvuga ngo bino bintu bimeze ukunuku nuku we akaba ari byo yitukuri. Muge byo yise ukuri ugasanga bigeze kuri mugenzi we babifata nk'ikinyoma cyangwa we ntabyemera uko. Naho bahera bavuga tukuri burya ntikunabaho ahubwo kuba ku muntu. Voilà yego nivyo kuko uko rufata uvuze ikintu wewe nyene basi muri wowe niwe uvuga ati ndavuze ukuri canke ikinyoma ariko kurumva nyene kubaguhari kamene kubaguhari ahubwo nibaza yuko kurahari ku muntu ntiguhari ku bantu muri rusange yego ndabihamya nanje nawe nuko byumva anyway widodora abantu badukurikiye urinde tazivire yawe imeze gute ukundi iki mu buzima nyene uvuga umwidondoro wawe mu buryo bwagutse abantu bakumenya. Okay, jewe navuke Tanzania. Uvuke Tanzania? Yeah. Nimezaliwa kwenye mtandao wa Vodacom. Kweli baba. Navuke Tanzania. Nisimba kuvuga umwaka. Ariko gusa ndakuze. Hama amazina abavyeyi banyise Irakoze Fermont. Ego niyo banyise. Okay. Hama mbo tumaze kuza mu Burundi turagira hujya mbo uzanye mu Burundi hamukaja ku ishuri naho bace banyita yandi mazina byarantangaje ku ishuri bagutaziriye ni banaziriye urumva kujya kuntu basi umva je naje ngata kirundi nzi kwavuga inuza giswahili sometimes gashamo nuzanye kinyarwanda gikenya yego hama ngiye kuyandikisha ku ishuri baranyanakisha mugabo kujya rero utonda ku ishuri barahamagara amazina Jesse niyumva mugabo bacavuga irindi zina ico genigano zatwaze mane primaire bavuze rero irindi zina numva umuntu yitavye cavuga ngo ni jewe yego witavye mu kibanza cy'undi kandi zina atari ryo okay ni kuvuga yuko bace yumva uwo muntu yitwa ni nahazo Firemo nanje canora iryo zina nubu rero niyo mazina nkoresha ku ishuri mugabo muhira papa mama sijyo bazi ni irakoze Fermont niko banyise uwo muntu ntiyahavuye agaruka mukanyaranira izina oya ntigeze agaruka naciye mbandanya gushikana ko nkuru no gushika nyene aho tugeze no ariko turabishima ko byagenze kose ni sawa cyane birumvikana cyane ko nayo nyene numva taco ribaye nubwo akayirakoze umenga karagezweho cyane menga nako mwa bino binjana mugihe iryo rindi menga ni rya kera ariko izina riba ari izina ya Doramana ni nahazwe imana yama ini nahazwa misi yose bidashira ni sawa kabisa nuko biba bimeze dusubiye inyuma gato ku kintu waruvuze cyo kuvuga ko wavuke muri Tanzania byagenze gute nimba atari ba mbo nta banga ririmo je niyo navukiye nasanze abavyeyi banje ari nyene bahungiye murabizi uko igihugu nyene cyagenze ni muri bya bihe byo gwimo yego niyo navukiye aho bita irukore niho wavukiye ni mu yihe ntara mbo intara sinyuka cyane gusa umva hari ahantu hegera aho bita nuza Kenayini Kenayini yego canke mbo ndavye neza kubera hayo ari gihe nasubirayo ni ingaha muntu za impande ya Ngara ni mu bice bya Ngara yego birumvikana cyane sasa urakura urugendo rubare runini amateka y'umuntu ni marefu umugani wa babandi tuzonafata kanya tubiyage kanini ahubwo nibaza yuko ikintu abantu bagukeneye ko ico twanaguhamagariye ni urugendo rwawe kugeza winjiye muri carrière ya film ari nayo abantu bariko barakubona muno munsi umuhamagaro wa bino bintu wawiyumvisemo ryari mbo umuhamagara nawe yumvisemo kuva ndi umwana twarakunda kuraba ifilimi izi za ntuzanye bitangwa na makarashika bakanumba kigosi nakuze ndabakunda cyane muya twaranyene amafilimi nkuko cyane ko n'igiswahili waruki ego hamacha ngenda muri interna liseka yanza je mvuka mu Kayanza nego ngenda muri interna kujya haba amateatre y'abaskuti abaki wasanga ndimo komsa rero incanguma mbona yuko ivyo bintu mbo basingize
mbishoboye kuko urumva ndiko ndakina abantu benshi baravuga ati ese ko yuko Fuse tamubona no musi byagenze gute ndimo basi bakaryoherwa nkabikina hama ndaza muri kaminuza Bujumbura inje muri kaminuza ari umuntu asanzwe muto nk'abandi mugaba mu nyuma ukunyira vuga ngo kuba ku mubiri ntangura kuja muri gym amaboko araza buke umvosi cyane gusa ni boka nego turimo hama abantu bose duhabwa ati none we ko kera wakina amateatre ubu nawe ko mwe ngo fise tayizo kina film nto kina film niho yanabwira Iva ivuramu director yego nyene hama ko ava mu kare twariganye muri primaire 5e man twariganye Iva yego niho namwandikira nabwo ati Iva izi bisi ndakuntu kina filmi eske je ntibonyesheramo yuko no bishobora Iva niho hambwiye ati wenzo kubwira one day hama igihe kimwe Iva nyene ifare nk'umposinze nk'ifoto havuga ati man usigaye uri beje kweri ifo yuko y'abantu uza tugakinana uja ku screen ndavuga ati je kweri mugabo niga medicine ubwo niga medicine je nta kimwe je nzokina nzohega umwanya umunsi umwe Iva yarambwira ati none uri ready uze agushire muri film wari umunsi wa mbere iyo film umva ntirahe turacayikina hama ndagenda ndacting arambwira ati none ni rya mbere wagitinze imbere ya kamera ntabwo ati c'est la première fois aravuga ati kabisa mbere ko urantangaje urabizi cyane musumva twatashe bwije vere minwe mugara avuga ati man kabisa uranejeje agenda bana ati nibindi imbere ndaze ko uzobishobora hama turabandanya ntuzajowe no yaradi ahita Joel yarambonye hama reba cyaronka iyi film nyene iriko irajya hit mu gihe cy'u Burundi ngira no kwisi hose uko ndafise family iri muri Amerika mve bose ngo bandabaha bakaraba havuga kandi baremeye tewa kabisa avuga ati film kweri imeze neza cyane yego hama Joel arantelefona arambwira ati doctor na mahoro tewe dufise scene basi ikeneye umuganga eske uza kuyikina ndavuze ati ivyo byo kweri domaine yiwanje na repetition nkeneye canke iki cyambuka ati inge sawo umwanya hamanze cyane atora ibikoresho nari nga muri kwa karede niho mbandi mu kamisi yose mbocha ndagenda nyene za location arampa ndakina kandi vraiment c'était beau quand même vyagenze neza yego kabisa niba nemere kuko abantu nabanyene barabibonye nkunze n'ikintu ntarinzi kumbe doctor bariko baramenya mu mafilme wa muganga no mu buzima busanzwe uri umuganga ego ni kuvuga ko jewe umva hagisene y'ubuganga sanze ndi umuganga nyene abara amatavye y'amavuta bica bikubitana bari sawa ego uri umuganga kuvuga ngo umuntu azotemberera hano hirya gatoya za ruwa kare kubona ego na director arageze kuza Joel agwaje umwana na madame ndabafasha namwe rero nimwagira ikibazo kubijana n'amagara yanyu muze munyakure nzobitura Joel yazanye umwana agwaye yari umwana we yaragwaye ariko yarakize ni Simon ishimwe cyane nzozana umwana aje kwibara ukundi mwana mbo karibu nta nakimye biroroshe nta ngorane nzozana madame imana ni yamuma biyabiryoshe urumva yuko ikintu kizima niba muri kino gisata tutangiye guserukirwa ku mpande zose tukagira abasore bahagaze neza bari mwa bino bikogwa kiba ari ikintu kizima kuko twagiye tuba mu bihe wumva ngo ibintu ngo bya filme ukamenya n'ivyo abantu batanaciye ku ntebe y'ishure mugani mbuno munsi umuntu aba ari umuganga ku rugero nk'ugurika akavuga ngo reka nze nkine umva ko bya bintu harimo akantu at least ka respect ego mva nkubwire urabona twege basinga mu rundi wacu mbo ego ntabwo turi hasi cyane muri mind muga nimba wewe uri nuzamu journalist urabisi yo sahigeze none nimba hari hanze muri Amerika hariho le professeur bashire ufate muza amafilimi kwa bafata bavuga ati hariho hole dukeneye ko umuntu abantu umuntu twera cye ubwenge sana akaza kajamo ufate hanene niki n'amafaranga mon frère amafaranga kuko mbo basi umuntu atagiye kure akaraba ngaho za Kenya za Rwanda abantu bakina filimi zirabesheho cyane zirabesheho cyane zirabatunze wego twe nariko rero apare yo kusanga umuntu abikunda ariko ko umuntu nawe aganya quelque chose yego je nimba je iwanye nimba ndi muri kwa karere je suis merci iyi koche ndayikura hambara
wow ya Bruce Blanche canke ziya zo muri nuzati ni block hama nkakora hama sohotse ndakenera nanje ubundi buzabwo hanze nga kugana n'abagenzi hehe hariho bare ibindi bintu umva icankora ofete twe twige mu wa mbere hariho nuza professeur wacu yitwa Aloyize atubwira ati one foot in medicine other foot in business ati niho uzoba ofete kuvura n'umwuga usa nubwo basi ukorera Imana kuko we nta higuzi wotangira ngo umuganga ngo akuvure urumva mugabo rero ubukene ukuntu baho niyo mpamvu ujyana ukuri kugura muri business yego mu gihe filime rezo dukunda ndetse ndazi bizogenda neza nk'uri nka boss avuga ati mwese nimeze neza mukamurakora bien contrat nziza abantu uzago kugira iki bukabandanya yego rifo yuko rero abantu bose bajijuka kandi vyoryoha filime kinya abantu ba intellectual apana nibo baba bafise batekeye n'ikintu kinini abantu apana fatwa abantu tora ngumva ujya abanywara umugi abakino burya film isaba mind isaba mind kandi ukacubikora neza burya umuntu yize usanga ari sawa abatizi mva sindi basuzuguye me ibintu byose byitwa ngumva igihugu cyose ugira gitera imbere ifoko ko kugira la base yana educative nziza abana bakiga basi umva nkubwiye umuntu yize acuruza botike n'utize burya kesi si bamwe oya abantu ntibaranazitandaza ko mwizo botike okay barabitaho Imana ishimwe cyane niko bimeze yamara muganga umwuga wanyu usanzwe uri mu myuga igoye isaba umwanya hafi yo kubyihebera filime nayo nyene nuko nisengira ubwoba ngo bino bintu bibiri uzobifatanya ubishobora mbo apana ngo nzobishobora ahubwo namaze kubishobora mbo turashobora kuba twarabonye mengo urabishoboye ariko bikaba iby'akanya gato okay umva nkubwire je ni kuvuga iki ico nabwiye nuza abashefu bacu manager n'abandi ba DOCTER navuze ati je mwenye wanje uraharuye wewe nimba ukeneye nk'isene mvuga ati isene 10 nzokubwira umunsi nzwandi free inza ndavyikubitira icyarimwe kandi neza mu ndero kabisa uwo munsi ndawuhebe hama ndazikodene hamasure mukazi ko je rifare kujya amasamu 8 y'ijoro ivyo ntango ngenda bimenyeye ndara kuri garde nkanura umva afashe umunsi wose kuva mu gatondo gushika minwi ndi kuri filime hama nkaroka nkasamuza mirimo yiwanje nta ngorane yego birumvikana cyane hari abantu bamaze imisi baza mu bino bintu nubwo numva wewe umeze nk'umuntu yabijemo aje ariko bakaza hari hotel hano bariko barakoresha ngo kwifotoza kwiyerekana bikazoherera ngaho gusa ugasanga ntibabijemo nk'abantu bavuga bati ino ni impano yanje canke niho muhamagaro wanje uri ejo tukamubura ntasubire kubonekana wowe ihangiro ryawe nijya mbo jihangiro giwanje dukeneye basi nkeneye yuko tuzokina nka filime ku buryo kuri Netflix abona ati abarundi bari mu kazi kabisa yego sinzi yuko je unashaka impamvu je naje atari kwifotoza uko umuntu muri amatelefone hari amashooting wagira mu kifotoza kagira ikero mugaje nuzamande yanje si ushimuna nuko bitakunze ndafise ntuzamugenzi ari muri Amerika mu diaspora yari yaje hama ndamusangiza cyumviye ndavuga ati jewe yakwe ubu nkina muri film kunuko araryoherwa sana acarashuha mbere ebana kogyo abyanza na ni Joel ati muraza basi wani tuvuga cyayo kuno kokora film yo kuri ho niveau urumva arije kwanza ngize iki ndamvizemo na nico cyumviye urumva hama ndabwira Joel agenda baravugana mugabe bivanye nuko mbo yaciyagwara hama cyashura inyuma yihuse ntivyaba bigenda neza muganda ko inyuma bizogenda neza murashobora kukidininga ego urumva rende ko ndavuga uravye n'ukuntu je ubwanje ndi director ndi mu acteur asanzwe mugabo nkavuga ati reka ndakunika ko cyacu cotera imbere mu mahanga nkabwira Joel hari ibintu bimeze uko urumva yuko kameme je na jenje ego wajuje bakwitege kabisa kandi wa mugani twanamaze n'umwanya munini dukenye abasore b'amabogari nabo nyene baba bakenewe ambo ababogare barahari je gusanda sanzwe anashaka mugabo vraiment ndashimana ko bimeze kose aremera yuko ico bita character body yani muonekano wa mtu ego umuntu ushobora gucontribute muri bino bikorwa mva cyane gose mva nkubwira ufate nk'ubu ego ngadume ukina amafilime asanzwe yanyene wa muhungu duhanurana hari igihe wumva dukina nk'amafilime ya action bisaba ababire kabisa ubona abana babandi babiviva ubona ku kuboko nyene ego babiryoshe kame ofete ni kuvuga iki ndazi na abantu za DOCTER bacu gira bahe
isene umuntu kwanza bifate bararaba eski isene bifate bijanye nka kuko bifate ntofata ufare nk'umuntu w'umutamu kavuga ati akene isene umutamu ucitora umwana munza adoresa kamwe uraraba nyene ko ati nyene umusore mwiza aca ahantu abakobwa bose bamugwanira nguce utora nkande basha Mungu naba mubi ariko nyene abantu bitwa ngo amabeje niyo matero meteye hano barabaho kabisa na Bibiliya iravuga abantu b'abanyaburanga umva vyerekana nyene yuko abantu uburanga baba babusumbanye rero no kwa muri na avantage siritu abantu b'abasore abantu barimwo inkumi nziza birafasha muri bino bikorwa kandi kindi gato mbo ntibagiye impamvu je najenje kandi mbona ko nzobishobora mbe ngacha bise umusore kabisa icyamamare kweli beje kweli izo Chris izo Chris mupete wo mukayanza ujya ni petit frère man ujya ni mupete wo mukanza twabana petit frère change ni grand frère ndamusomba ndamusomvye imyaka jengana nanuzana mukuru wiwe urumva nawe urabona yaciye ambona araryoherwa ni kuvuga ko nimba ari cyongorana ko afise nuza experience nyinshi mu kazi arafasha kambwira ati bro easy man ngo dukora uko no sebo rero amabeje vraiment nibo kana bakobwa beza uburanga n'usanga biryoshe basi nabona nk'inuzanye namba agima film y'abahinde ubona ujya mu actrice ebana principal abari chuki sana kubera ikintu basabigira kujya kugira vyatire barategura urumva naha rero ebana baraba bahungu nyene bakaranga bivaruzana na sene abakobwa bakaranga rega nyene basa amashomeza kame mararyo hayo bukero basandaga mza example hayo nkoza nka clip usanga ntuzanya son ufate nuza melody ari bisanzwe mugabo clip video wabona mate yakwishe mugogwana yese mucamugenda kura sera vérité mon frère no muganga bamucunge neza ibyabana muri video urabizi ego ndabibona vraiment no ariko niko kuri nkanje wabivuze rimwe nkabyumva kabiri biratahuritse gose so akanye nikaba ari kirenga ariko tugira imana ko tugufise bazobandanya banakubone yamara udusangize gatoya wabyakiriye gute gukina muri filime iriko irakundwa cyane nka intimba ukaba uri kuranakundwa ku rugero nk'uguri kurakundwa jewe ni kuvuga yuko abantu barazi yuko je nkina kuko muri quartier aho mbamba hari munyakabiga bera munyakabiga munyakabiga hari abo dufashanya abavye abamama bakantu ibibazo nkabafasha sometimes nkabavurira muhira so rero mbo babona kwanza banza kuduha amafoto y'abacteur dushire ku mastatue yatwabwa ata film igiriza rega fata ifoto wanje ndayishirako gusa mugabo mbona nakinde inde mu doctor umva nambaye zakazi yene ku ifoto bavuga ati none iyi film urimwo cyangwa ni nzani blague ndavuga ati ndimo bana bose bavuga ati izosoka ryari ni kuvuga yuko je film ndayibahaye avuga ati subscribe okay hama mupate jenuza nabandi ko musabigende neza burya rero je abana hari hose muzabone kwa karere zaho ngera ngo wamutipe ngo akina film abasenge kuvuga ko ka yego kwe kandi kwera ivyo gusa film ni hit kabisa oyi film ni hit vraiment yego intimba kweri yani season kabisa imeze neza cyane yego kabisa birumvikana cyane niyo mpamvu navuze ngo biranoyoshe kuko si subwa nyuma bakubonye bazomananya banakubone haba no muri iyi no muzindi nkuko babonye yuko uri umukinyi mwiza bazobandanya baryoherwa mutuntu nutundi mu Burundi mu bagabo ukunda uwuhe mukinyi akora cinema mbo muza mu Burundi akora cinema Chris ntumushiremo we Chris n'umugenzi muga vraiment umuntu wa mbere atakunda ngaha mu Burundi akina cinema ko isi no kubesha ndakunda K John K n'umugenzi nawe nyine turavugana John K muravugana kandi yarigeze kumbwira ati none ubona nzo gushire muri film yanje umusoma yego man urisika kuzokina mu mafilm ari hit kubera ko urumva uzinanye n'abantu banayarimo kabisa ku ruhande rwa bigeme abigeme ndakunda Kado
Yego kado vraiment aractinga fresh yana nkabikunda cyane. Okay. Yego. Wa ugihuriza ko na director Joel. Ugihuriza ko na sinzundi ni benshi bagiye bambwira uwo muntu. Yego. Avuga ati abantu bafise ijisho nyene barabira ko ibintu. Oya umva ne kuvugisha ukuri sebo yego. Kandi waba ari wewe ntawo mwo bipfa. Uko hoza nundi akivugira uwundi biterwa n'ico umuntu akunda n'uburyo aba arabona mw'ibintu. Yego. Kabisa. So muganga tugushimire cyane. Jenzo bandanya nkwite doctor kuko ayandi yonangora na cyane ko no mu buzima busanzwe urumva umuntu aguhamagaye doctor bigwanamwo. Nako banyita no muri kati nta nakimwe. Ni nako banakwita. Yamara umuntu nkawe ntitwomwakira ngo agende uko atakanta asigiye abantu kaba kari ku mutima canka gasa n'impanuro canka isezerano wo abantu benshi bari badukurikiye duca tugusezera. Mbo kari ku mutima kwa kajanye n'ikimbo. Ntombora nko kuvuga ngo turayaza umwanya munini hari byo turaba twavuze hari ukundi kuntu bawumva woganiriza abafana bawe erega dogita mwino uburafise abafana nawe baraje ukumva hari akajambo wo basigira gasa no kubayagisha canke kimpanuro abari wo mwanya mba ndaguhaye kugira duhereze. Okay murakoze cyane kuri ako kanya. Mbo icambere ko nishima ndashimye abafana banje ndetse n'abana abafana ba Iseke Films mu rusangi. Hama icyo basezerana cyaco ni kimwe bagiye kubona ihogwa vyanje kandi ebana biri kuri hit sana. Ni benshi bipfuje yuko no bikora nk'umwuga uburene bareme ndabirimo cyane kandi ngiye kwibandanya. Hama kome nk'impanuro ngira mpanuro ugaruka bw'u Burundi kuko niho tuba kuvuga iki Murundi wese umujene yamukobwa cyangwa umuhungu ni kuvuga iki ntugaya akazi bivanye ngo n'icuri. Mena moi je suis médecin. Musanze hariya muri kwa karere mba ndondi muntu njya no kundwa hangira byo kugora. Byokora n'ukuravya mugabo ndi muri quartier nci ku munyagihugu asanzwe. Ni kuvuga iki rero nawe mujene aho uri hose nimba bivaye n'icuri ntukora akazi kamwe kora n'ubundi buzi ngo akazi kabi nakadahemba. Nico gusa no batekya ntugare motife nguri iki abo kora nakandi kazi kaguhe mani. Birumvikana cyane impanuro nkiyo nta nico no irenza ko uretse kubashimira nibaze yuko twari kumwe tubakengurukire kuri gwa rukundo mu subscribing kugira muzoheremo baba mbere ariko kandi munabisharinge bigere kuri benshi turabakunda cyane wherever you are. Hasta la vista. See you. Capital Center, where hard work pays off.